Ego murakoze. Ngira icambere umuntu yohera nyene kwibutsa ivyo vyagiye biravugwa imbere yuko twoja no mu makuru y'ibanga. Abantu kumbure bose ntibakurikiye amakuru ingene ibintu vyagiye birakurikirana. Ntabwo ari isoko isanzwe. Amasoko yose arafise agaciro kanini nivyo. Umuntu amasoko yose yo mu gihugu arahambaye. Mugabo iyi soko y'Ingozi ni nkuko ariyo soko ya mbere mu gihugu. Inyuma yaho hahiriye isoko nkuru ya Bujumbura mu kwezi kwa mbere muri 2013, ico gihe muribuka ko bavuze ko hahiye ica gatanu. Isoko muri kino gihe yari isigaye ikomeye cane, yari iy'Ingozi. Kumbure nka Faustin Ndikumana ari umuhinga w'ivy'ubutunzi yoshobora kuza kubitomora kundusha. Nkanje ndiko ndivuganira n'utwara na bamwe mu bategetsi bakomeye Ingozi, abagize ati iyi soko yinjiza ku musi umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi. Murumva ko atari isoko isanzwe. Rero ku mugoroba itariki 9 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo, ni kuno kwezi nyene turimwo, mu masaha y'isaha 2 z'ijoro niho ubutumwa bwatangura guhanahanwa kuri za WhatsApp, abantu bandikiranira bati isoko y'Ingozi iriko irasha. Ni ukuvuga ko mu mwanya wa mbere nyene umucanwa ugitangura bikiri ibintu bito cane, inkuru yari yamaze gukwira hose. Ntawogira ati ni ibintu abantu bamenye batevye, ni ibintu vyamenyekanye vuba cane. Nagerageje kuvugana bari muri ico kibanza, avuga ati raba hariya hari hakutse harava muri iriya kiosk. Polisi bari ngaho vyihoza ze ko uwo musi basohotse isoko hari abapolisi benshi cane uko bita. Hanyuma rero wa mwana arabonye ako kotsi rabe iri mwaka y'umuriro. Ariko abantu barabihanhana gose, barashwa baduka baza bariruka kuraba. Bose baguma bagaruka ku muntu w'umudandaza. Umudandaza yoba afise ikintu bacita tingitingi, bacita nka tracteur. Yavuga ati jewe nimundeke mumpe uruhusha ijya kiosk ngende ndayiterure, ndayikure mu izindi zitarafatwa. Uwo muntu nawe nyene ngo ntibabimwemereye. Umudandaza baguma bose bariko ngo acarigira. Niho Pacifique, nazwe sinzi ko uriko uratwumva, amajwi aza agenda, sinzi yuko aho muri mwoshobora kwiyunguruza gato kugira ngo dushobore kumvikana neza, kuko twumva amajwi atariko arasohoka. Sinzi ko mwebwe mwariko murumva neza Pacifique nazwe. Oya, natwe biriko biracika. Ndabona yamanutse, ngira ngo agomba kuraba hameze neza kugira ngo tushobore kumwumva neza. Niba ariko aratwumva, ngira ngo yorondera hari ikibanza kimeze neza agasubira akaduga kugira ngo dushobore kumwumva. Ego, kuko ivyo yavuga n'ukuri amungane aracika cane. Sinzi ko iciyumviro ciwe mu kanya ariko arasigura yuko hari umudandaza gihe babonye iyo umuriro waturitse ko wavuye kuri kiosk. Sinzi ko twavyumvise kumwe, umugabo ariko uwagomba kuyikura mu zindi baramwankira. Twibutse abariko badukurikira yuko tukirindiriye umutumire agira kabiri, ni Faustin Ndikumana. Yari yatubwiye ko aza gucererwa gato, nyina nawe vyamugoye. Hanyuma abatumire dufise mwabumvise uno musi ni babiri. Pacifique yari ku murongo, ariko ngira biracamugoye gato. Kumbure ko ngira mu kurindira ko dushobora kuronka abatumire bacu, nimba hari uza kuba afise akabazo ashobora kuba yifuza kuza kubaza, arashobora kubaza. Ariko mu kurindira reka kumbure tube turabamirira amate gato, hanyuma turabe uko tubitunganya. Muradutunga, murazi yuko ivyuma bidasezerana. N'ubu turacako turagerageza, ariko nimba Pacifique muriko muranyumva, ndababona ku murongo, mwogerageza gusohoka mukinjira gushasha, kuko ntibikunda ko tubaha ijambo. Gira mwotworohereza cyo kimwe na Faustin twabonye aduga bikanka agasura akagaruka. Bariko muratwumvitsa, mutwihanganire gato kugira ngo dukemure kino kibazo. Ivyuma ntibisezerana, ariko turabona abatumire bagarutse ku murongo. Mbega none ayo masoko asha kubera iki? Mbega yoba ari amasanganya atuma asha? Kuki hatigera haba amatohoza? Mbega hoba hari isano kukuntu ayo masoko asha? Ngira mwumvise utubazo si duke. Pacifique, ngira mwagarutse ku murongo. Mu kanya twari twabajije akabazo tuti mwebwe murongo ifokode mwari mwanditse ibitari bike ku bijanye n'isoko y'Ingozi yahiye. Mbega hari amakuru mwoba mufise atari ay'abarundi bamaze iminsi babona acana ko ku mbuga ngurukana bumenyi? Nimba muyafise n'ayahe? Icabatangaje muri ayo makuru mufise n'ikihe? ego murakoze. Mu kanya nariko ndavuga ngira nti reka tubanze twibukanye ivyo nyene vyavuzwe, ivyo bose bamenye imbere yuko umuntu yoshikira ibimeze nk'ibanga. Nibukije ko ari isoko ihambaye cane. Nk'umwe mu batwara intara
yaratubwiye ko iyi soko yinjiza ku munsi hafi umuriyaridi canke urenga w'amafaranga y'amarundi. Iri soko rigafatwa ko inyuma y'aho isoko nkuru ya Bujumbura ihiriye muri 2013 ariryo soko rya mbere rihambaye mu Burundi, bica bivugwa ko ariryo soko ryategerezwa kuba rinakingiwe ngira mu buryo bukomeye mu masoko yose yo mu Burundi. Tugerageje kwibukanya rero ivyavuzwe kuri uwo mugoroba w'itariki 9 z'ukwezi kw'indwi muri 2026, nuko hafi mu saha zibiri z'ijoro hariho ababonye akotsi kariko kava muri kioske imwe mu zigize iyo soko ya Ngozi. Mbere uwa mbere bavuga ati uwa mbere yabibonye ari n'umwana, araheza arabwira abapolisi bari ngaho. Uwo mugoroba abapolisi ngo bari na benshi cane, abantu bava mw'isoko babona igipolisi kihari ku rugero kitahorako, hanyuma arabereka abapolisi ngo baravyihoza. Mu nyuma noneho umucanwa urubeya ruraboneka, hari uwundi muntu ababwira ati nimurabe muri iriya kioske hariko haravayo umucanwa, ariko naho nyene bamera nk'abihoza gushikaho umucanwa uba mwinshi muri iyo kioske. Maze kuba mwinshi abantu barahamagarana, baraza, niho twese twaca tubona dutanguye kubihabwa kuri za WhatsApp, abantu bandikiranira bati isoko ya Ngozi irahiye. Haciye nk'iminota nka 30 ngo haraje ikimodoka kirya kizimya, benshi bacita kizimyamwoto. Kino kimodoka kikaba ngo ari ikimodoka gishaje cane, ngo bigorana ko kiva naho kiri. Ikigo kirashobora gushika muri ca kibanza, kihageze ngo kiba gifise amazi make cane, hanyuma bazana urya muringoti, hageze ko borungika amazi muri ya kioske bakabona ntibishoboka ngo kushikanayo ayo mazi. Ca kimodoka kiva ngaho mu nyuma kiragenda, ngo ntibigeze basubira kukibona. Abantu batubwiye ko bakibonye bwari bukeye, bavuze ko bahuriye mu nzira babona ca kimodoka kiriko kigendera ku mapine abiri y'inyuma, bakireruye bagitwaye ari ikimodoka nyene kidakora. Aho umuntu agatangura kuca agira ikibazo ca mbere, ingene isoko ya mbere y'igihugu yoba yari ikingiwe na kizimyamwoto idakora yaheze. Baravuga yuko haciye amasaha hahavuye haza iyindi kizimyamwoto yo iboneka ko ari nshasha, ngo yoba yaje iva Ikobero hariya i Muyinga. Iyo iraza nayo igira ikibazo c'uko yari ifise amazi make, iragerageza kuzimya birayinanira, igenda kurondera iyivoma kandi ngo hatari hafi, iragenda irasubira inagaruka, naho nyene birayinanira, ngo basubiye kuyibona bukeye mu gatondo ibintu bisa n'ivyamaze kurangira. Murazi ko bavuga ko ibishika 80% y'ivyari mw'isoko vyose ko vyahiye. Ikindi novuga gitangaje cagiye kiravugwa gisa n'ibigenda biboneka ku masoko menshi cane cane makuru iyo hageze kwasha, nuko usanga ibikoresho nyene bikenewe bitaba bihari. Nkaho i Ngozi uretse ko hari kizimyamwoto yaheze, baravuga kandi ko hariho ikindi kimodoka camion citerne y'igisirikare ihora ikoreshwa mu kuvoma amazi. Uwo musi nayo nyene ntiyari ihari, bavuga ko iyo modoka yari Bujumbura. Aha rero niho hama hacabaho kabaza ka mbere igituma ibintu nk'ivyo bishika ku masoko ahambaye, ibikoresho vyofashije biba bitari hafi. Ikindi kintu gikomeye umuntu yibaza ni ingene iyi soko yahiye ijoro ryose, mugabo hakabura umutegetsi n'umwe afata ingingo zihuta zari zikenewe. Batubwira ko musitanteri wa Ngozi bo atari yaraye Ngozi iryo joro, baratubwira ko buramatari wa Butanyerera ariho yari yanahashitsewe, baratubwira ko umva buramatari kumbure ivyo vyose yarabimenyesheje abo hejuru yiwe. Hanyuma hariho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ajejwe n'igipolisi, nukuvuga ari wajejwe n'igipolisi kizimya, uyu General Leonidas Ndaruzaniye niwe yategeza gufata ingingo, agategeka ahari bene ivyo bikamyo vyose ahashoboka bikanyaruka bikaza kuzimya. Ahantu biri ni hake usanga vyotwara amasaha arenga 2 kugira ngo bishike bije gufasha kuzimya. Ni kubera iki izo ngingo zitafashwe? Uwo mushikiranganje yategeza kuza gusigurira abarundi impamvu izo ngingo atazifashe zo kurungika ahari za kizimyamwoto zikaza gufasha kuzimya muri iryo joro. Hariho uwurongoye leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye, nawe ategeza kuba ariko arabikurikirana bene ivyo. Ni gute iryo joro atangingo ziboneka yafashe zo gukingira isoko ya mbere mu gihugu? Hariho kandi umukuru w'igihugu agaba inzego zose z'u Burundi, yaba ivyo vy'amakamyo y'igisirikare, yaba ahantu hose bishoboka
yashobora gufata ingingo mu mwanya muto cyane agatabara ngaha Ingozi. Ni kubera iki izo ngingo zitafashwe muri iryo joro? Ivyo nivyo abategetsi bategerezwa kwishura. Umuntu aciye agira ko araba ingene abategetsi bigenjeje. Bukeye mu gatondo ngira nk'isaha nka 4 canke 5 z'igitondo, Perezida Ndayishimiye yaranditse ubutumwa kuri Twitter yandika yuko aremesheje abo badandaza bari bahejeje kuburira ivyabo ko bafashije umubabaro, abaremesheje kandi abateye intege ko bobandanya. Ariko ijambo umuntu aba arindiye ku bantu batwara ibihugu mu mwanya bene uyo siryo. Hari ibintu bibiri biba vyihuta umuntu aba arindiriye kumvamwo. Ica mbere, abanyagihugu bose bagira bati ibi bintu vyatewe niki? Tuba twiteze ko utwara igihugu atubwira amatohoza agiye gukorwa, atubwira ibintu byose bigiye gukorwa vuba bwango kugira ngo hamenyekane ikintu cateye ivyo bintu, kandi akagira ko n'ingingo zo gukingira yandi masoko ntave amererwa gutyo vuba mu kanya nkako nyene. Ico nticumvikanye mu butumwa bwa Perezida Ndayishimiye. Ica kabiri baba bamwiteze ko nico avuga kijanye no gusubiza abo badandaza ku kivi. Turi ku isoko ya mbere y'igihugu. Umuntu abagira ati ibintu bihagaze ngaha igihugu gihomvye vyinshi, none umukuru w'igihugu na leta yiwe bagiye gukora iki kugira ngo abadandaza ntibahave badashobora kubandanya imirimo bari bafise? Hariho kuraba ko za assurance abazirimwo zigiye kunyarutsa kubafasha kugira ngo babandanye ikivi. Hariho kandi gufasha abandi usanga batari muri za assurance canke nabo bari muri assurance ugasanga assurance ntifata ivyabaye, bagaheza bakabafasha nabo bakavyuka ntibace bagirirana. Ivyo byose ntivyumvikana mu majambo y'umukuru w'igihugu, nta no kuvuga ngo ahashike ngo abirabe. Ndibuka yuko muri 2013 igihe isoko nkuru ya Bujumbura isha, Perezida Nkurunziza yari mu nama y'abakuru b'ibihugu ya Addis Abeba muri Ethiopia. Ubwo nyene yaciye ahagarika urugendo aranyarukira i Bujumbura araza kuraba ibibaye, naho nawe nyene atangingo zihumuriza twamubonanye, ariko we yaragize ati reka nje kuraba, aragira ico avuze. Uwundi nta nukuhashika, yivugiye gusa ngo araremesheje ababuze ivyabo. Iyo ngendo iratangaje. Uwugira kabiri mu gihugu, umukuru w'inama nshinga amateka yitwa ko ari we yovugiye abarundi bamutoye ngo abaserukire, arahageze atanguye kutubwira ngo ivy'Imana ngo ico ni kiguzi c'amakosa yabo badandaza. Hatswe kuvuga nka Edouard Nduwimana muri 2013 avuga ko ari ubugombe bw'Imana kugira turonke isoko nziza, n'uwundi amajambo yiwe yatera yegerezaho, ariko acaravyunyura wewe amakosa ayashira ku bari bahejeje kubura ivyabo bitakingiwe, avuga ko aribo bategerezwa kuba baraguze za kizimyamwoto. Mbega vyobaye ari ivyo hoho, ni kubera iki iyo leta itari yarahimirije abadandaza ngo bazigure nimba aribo botegereje kuzigura, imaze kubona ibishikira amasoko narirya ngaha turi ku isoko rya mbere ry'igihugu? Aha murumva ko haguma hariho ibintu vyinshi bitangaje. Umuntu akibutsa ko hariho n'umudandaza yahaguye, abandi baja mu bitaro kubera ihahamuka. Muti rero muriko murambaza muti hoba hariho nk'amakuru y'ibanga. Amakuru y'ibanga menshi ntusanga yoroshe kuvuga, ariko ndagerageza kuyacako nk'uvuga y'ibanga nyene. Kimwe nagerageje kuvugana n'abadandaza, abadandaza b'Ingozi, navuganye n'abatari bake ndababaza uko bakira ivyo bintu, abanyagihugu uko bakira ivyo bintu. Nta perereza mfise riruta iry'umukuru w'igihugu, nta perereza mfise riruta irya leta. Bogenda bakumviriza ivyumviro biri mu banyagihugu b'Ingozi uyu mwanya, bose bavuga bati isoko yacu yaraturiwe. Ntibanagarukira ngaho, bo bagira ko bavyegeka ku mutegetsi wo hejuru cyane ntaza kuvuga, ariko barayimushira ko ati niwe dutuririye isoko yacu. Bavuga uko uwo nivyo bibarimwo. Muri gihe rero atana amatohoza akogwa, bizogorana kubibakuramwo hatabaye amatohoza, bikaguma bimeze uko bino bintu biguma bikurikirana. Ikindi kintu novuga cibanga numvise, kubera uwakimpaye ntari bumuvuge kandi n'umutegetsi nawe nyene yagize ati, umwe mu abo bategetsi nadondaguye aremeza ko yasavye kuzimya bakamubuza kubikora. Sinza kuvuga hano hantu, sinza kubatomora, muze kumbabarira iyo ndiko ndavuga haraho ngiraho ngarukirije, tuba turiko tuvuga ku bibazo bitoroshe, ariko je ndavyemeje ko hariho wanyibwiriye umutegetsi muri aba bateza gufata ingingo yivugira ko bamubujije kuzimya. Hamwe tubaza tuti
wewe ni kweko utakoze ibi bintu wategeza gukora. Hari uvuga ko bamubujije, ntawe mvuze uwo ari we, ariko mubona adondaguye abujijwe nande rimwe. Pacifique nahazwe kumbure ko Rero abariko baratwumva. hano hantu murumva ko hari ahantu umuntu agerayo ariko aravuga ugasanga arageguje. Muri barya navuze urumva ntamuvuze sinovuga uwamubujije, ariko muri barya navuze kandi mu bakomeye hariho umutwara yabajije aramwankira kuzimya. Niko nabihawe kandi nabihawe bivuye ku uwo mutegetsi wenyene. Muze kumbabarira uyu munsi kuri ico sinzi kurenzaho, ariko ku bwanje bihurirana n'ivyo biri mu mutima w'abanyagihugu bagira bati isoko yacu yaraturiwe, bikaca biza no ku bibazo twese dufise ingene haba ibintu bene ibi ntihagire amatohoza akogwa. Nta numwe yoshobora kumva ico kintu, nta muntu numwe yoba atwara igihugu hagasha isoko ya mbere y'igihugu we ntavuge ko akora amatohoza. Ivyo bintu nta numwe yopfa bitahuye abisizemwo ubwenge. Navuze ko muri 2013 baretse kuduha amatohoza meza, ariko baranayavuze bobo barashiraho n'umugwi, kumbure ndashobora kuza kubigarukako, ariko ubu nta n'umugwi, nta n'ukubivuga, nta na kimwe, nibisanzwe, nta n'ukuja kuraba hahiye, birijanye. Aha hantu kuri twese hariho kabaza. Ubajije abanyengozi kwaba duti none kubera iki babaturirira isoko, ni kubera iki ataje kubazimiriza, mwebwe ariko abahora iki? Bavuga gute bobo? Bavuga ko isoko ya Ngozi iri mu vyanyuma nkuru nziza yabasigiye, ngo umukuru w'igihugu ariho ariko agerageza gukuraho. Uko niyo majambo bakoresha. Baravuga ivyo nkuru nziza yari yarabemereye bijanye n'iryo soko, baravuga kandi muravyibuka benshi nko mu myaka ya nyuma ya nkuru nziza, isoko y'Ingozi bari basigaye bayita ko ari ukuja i Dubai. Bavuga bati ni kuja i Dubai, amasoko yose yo mu gihugu yari asigaye aja kurangurira Ingozi. Aho abandi baja mu Buganda, aho abandi baje Dubai, baja mu Bushinwa, abantu bose bari basigaye batumbera Ingozi hageze kurangura. Bavuga ko ariho amasezerano akomeye bari bahawe na nkuru nziza, bakavuga iyindi migambi nyene yari abafitiye. Ubu rero bavuga bati uwuhari uyu munsi ashaka gufuta ivyo vyose, akagomba ko avyimurira nawe Igitega. Niko bavuga. Amatohoza nakoze mvuge ngo ndavyemeje, ndiko mvuga amajambo y'abadandaza b'Ingozi. Ivyo nivyo bibavamwo uyu munsi. Navuze ntabatwara bafite iperereza kundusha, nibagende babibaze. Ikindi kintu cyabatangaje nuko namaze kukivuga umengo nagicishijemwo, sinagishimitse ko cyane nakivuze ubwa mbere, nuko muri ya majambo gihe umukuru w'inama nshingamateka bagendeye inyuma, musitanteri wa komine Ngozi yarafashe ijambo avuga ngo hari ikintu bari bibagiye kugenda bababwiye. Aca babwira ko hariho umugwi ugiye kuva i Bujumbura uje kwiga ivy'iryo soko, maze rizoce ryubakwa mu mezi 6. Abadandaza ngo bahatswe kumusimbirako, bavyiyamiririza rimwe bose. Bati ivyo bintu mutubwira vy'amezi 6 ntavyo dukeneye, nta n'imigwi y'ukuza kutwubakira dukeneye, ahubwo twebwe turavyikorera vyose, naho twahiye, naho ivyacu vyahiye, turafise andi mastoke twabitse turabizana, hanyuma isoko itisubira gukora ubunyene. Kubera iki bavuze gutyo? Bavuze ko babonamwo umugambi wo kubanyaga ibibanza vyabo. Bagira bati hari abo bo hejuru bakeneye kuca biha ivyo bibanza, bivuze ngo hubatswe hazimbe, ntawuzi ingene vyose vyogenze, ariko babona ko umugambi nyamukuru hari ari ukubanyaga ibibanza vyabo, ari niyo mpamvu bagumukanye mu kitantere. Abamwegereye inyuma bo bavuga bati turiko turamubaza twarabona ko agowe, yishura ngo ibintu biragoye, ngo niko yabishura, nta bindi birebire yavuga. Vyaboneka ko musitanteri aremerewe, hari amategeko ariko araronka yuko atarakwiye kwemerera abo badandaza gusubira kuja muri iyo soko bakavyikorera, ariko ubu ngo babigejeje kure. Abo twavuganye bavuga bati kuwa kabiri canke kuwa gatatu isoko turasubira kurikoresha ukuri kwame. Pacifique nazwe muravuze muti hariho amakuru mufise ko iyo soko yoba yaturiwe itangura gusha. Hariho amasanamu yabonetse yari yafashwe n'abanyagihugu kuri telefone, aho berekana akariro kagitangura mu isoko, mugabo haraboneka abacunga isoko bariko basubiza inyuma abantu bashaka kwinjira kuzimya uwo mushanwa, kandi n'abapolisi baraboneka bariko barabuza abantu kwinjira kuzimya. Mwibaza ko ivyo byose vyaba bihuye nuko hariho amategeko avuga ko batozimya iyo soko? Ndavyibaza gutyo, ndavyibaza. Bo babasigurira ko kwari ukubakingira, kwari ugutinya ko abantu bahava bahagwa, ariko bumvirije abanyagihugu bakavuga bati
mu nyuma bahavuye mbere banabareka baragenda ari benshi, hari ivyo bashoboye gusohora barashira hanze, ariko bagiye kubareka ari uko ivyayangara vyayangaye, hariho umwanya wa mbere bari gushobora gukiza vyinshi mu bintu vyabo. Sinibuka ko namaze kucishamwo kuko ubwa mbere nari nabivuze ko hariho n'umudandaza bo baramuvuga izina bavuga ngo witwa Terence ntawe nzi jewe, ngo yaje ngaho aravuga ati ngo asanzwe afise vya vyuma vyitwa hamwe ngo igitingatinga, yani tracteur, avuga ati jewe nimundeke iriya kioski irimwo umucanwa ndayiterure ndayikureyo ive mu zindi ntihave yandukiza izindi ngo zishe. Uyo mwanya uyu mudandaza ngo barabimwankiye acava ngaho arigira. Arivyo bituma abari ngaho bose bagira bati ivyo tubona inyifato twabonye nuko hariho abakeneye isoko isha. Wari umugambi, si ibintu vyapfuye kuza, ni vyateguwe, hariho abari bashaka ko iyo soko isha. Bamwe urumva hariho ababishira muri urwo rwanko bavuga bati hari abatwara abatwanka bakeneye ko ino soko ivyo dufise vyotuvako bikaja ahandi, n'abandi rero baca bivugira ya makuru y'abarundi bati ni ibintu vy'amangetengete bigoye gusigura muri ivyo vy'amangetengete ntawe ushobora kubisigura. Wumva bamwe bavuga ngo amasezerano ngo y'abategetsi n'ibindi bintu tutazi, wumva nk'ivyo je sinobijako, mugabo mu majambo bari mu banyagihugu ivyo vyose usanga biriko bivugwa gutyo. ariko Pacifique ntazwi umuntu aravye ibi vy'amasoko mwabivuze vyatanguye mu bihumbi 2013 hamaze nyuma y'isoko rikuru rya Bujumbura hamaze gusha amasoko arenga 10 kandi ayo yose ntaco leta yakoze kugira ngo ayo masoko ashobore gusubirwamwo abanyagihugu bashobore gushumbushwa canke bashobore gufashwa gusubira gutangura ibikorwa. No munsi aya masoko menshi yabaye imisaka. Ku bwanyu canke ku makuru mushobora kuba mufise, ni inyungu leta igira muri ivyo vy'uko amasoko aturirwa kandi asanzwe azana imitahe itari mike muri leta ntasubire kugira ico akoze haguma n'imisaka, leta ibifisemwo inyungu izihe? Ni ibintu by'ibisigabwenge, ni ibintu n'ukuri bisiga ubwenge, ariho umuntu aheza akibaza ku batwara Uburundi vy'ukuri imigambi bafitiye igihugu iyo ariyo, ari naho biza binavyara n'aba baca bazana bati biradusiga ubwenge ku buryo batinda bakabishira muri ivyo vy'amangetengete. Jewe ngira nofata akanya nkabibutsa nk'ivyabaye kw'isoko nkuru ya Bujumbura, umuntu akaca araba ingene ivyo bintu bigenda bisa n'ibi vy'iyi soko yasubiye gusha, kandi hiye nayo ariyo ya mbere mu gihugu muri uyu mwanya. Mwibuke yuko hari mu gatondo ko kw'igenekezo rya 27 mu kwezi kwa mbere 2013, ico gihe mw'isoko nkuru ya Bujumbura niho abantu bariko bararengana bamwe baja gusenga babona isoko hari umucanwa. Mu kanya gato haraba abatabaza, ndibuka ico gihe umukuru wa Oricome Gabriel Rufyiri niwe yaciye asimbira kuri radio Bonesha arahamagara n'ingoga, nyabuna mwabategetsi mwese iyo muri nimuvyuke muze gutabara isoko nkuru ya Bujumbura. Ariko mwibuke ko ico gihe kizimyamwoto yagiye kuboneka haciye nk'isaha n'inusu isoko iriko irasha. Uko nyene tuvyumvise Ingozi isoko iza gusha, kizimyamwoto ihari itaboneka canke idakomeye, ico gihe bavuze ko yari yibereye mu Gasekebuye muhira kwa General Bunyoni yari umushikiranganje ico gihe ajejwe umutekano, ko yariko ivomera gazo yiwe muhiriwe. Nuko kizimyamwoto ubundi yabikwa hajya muri PCR. Muri PCR nta n'iminota 10 ngira yohahera uhava uja hajya kw'isoko. Haca isaha n'inusu isoko iriko irasha atawitabara. Isoko rya kizimyamwoto ije ntaco yashoboye, umucanwa urarandagata birakomera gose, gushika naho batinda bagatabaza igihugu c'u Rwanda. U Rwanda rurungika indege yago iraza, muribuka tubona indege genda ivoma mw'itanganika izana isukako isubirayo, gutyo baratinda barashobora kuzimya, mugabo baza kuzimya ibintu vyose vyarangiye isoko kabaye. Ico gihe nabivuze ko habayeho, imbere yuko nja kugitohoza no banyarukije gose, kimwe mu vyatangaje nuko bukeye habaye inama mu bushikiranganji mu bushikiranganji bujejwe umutekano, nihenze wari umushikiranganje ico gihe yari Gabriel Nizigama. Bunyoni nibaza ko ico gihe ngire yari chef de cabinet mu biro by'umukuru w'igihugu. Rero kwa Nizigama niho habereye iyo inama bavugana ibijanye n'isoko. Bukeye haca havugwa ubwo nyene umugambi ngo wo kubaka mall, ngo isoko izoca yimurirwa ahandi. Uwo mugambi wa mall
wari wanditswe n'ibinyamakuru vyo muri Kenya ukwezi imbere yuko isoko isha. Umuntu umva yaca yibaza ati none ibi bintu bihura gute? Ikinyamakuru cavyanditse ukwezi imbere yuko hasha. None irahiye bukeye nyene abashikiranganje bavuga ko bafise plan ya more shasha izoca ihaja. Ibi bintu ni hazard, ni gihamana, ni ibintu bipfuye kuba gutyo canke ni vyateguwe. Ico nico kibazo caciye kija mu bantu. Habaho umugwi wari ujejwe amatohoza. Umugwi ujejwe amatohoza raporo yawo aho kuvuga ivyateye umucanwa mw'isoko bobo bashimika kugene ngo isoko ngo ryari gere ingene ryari ritunganijwe. Nivyo bavuze ko bahava mbere baranafunga bamwe mu bategetsi mwibuka ko harimwo n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Evrard Giswaswa n'uwatwara Sojimak. Abo bantu bapfunzwe bagirizwa ingene isoko yari itunganije, ntabwo harondewe abafise amakosa yatumye isoko risha n'ukurondera vy'ukuri cari turiye. Icavuzwe gusa vyabaye nk'uko twumvise ngo kioske, ico gihe bavuze ngo hariho ngo stand ngo y'umuntu w'umunyarwanda ngo yitwa Vedast, ngo aho hantu ngo hariho ngo bateri yaturikiyeyo ngo hagati mw'isoko. Ukibaza iyo soko yahiye igashi gahera ni gute bo bamenya ngo hariho bateri ngo yari muri stand ngo yaturitse isoko yose yaraheze atagisigaye, bakemeza ngo ivyo nivyo vyayiteye. Nimba bavuga ngo ni bateri yata televiziyo ngo muri iyo stand, byari ibintu vy'igitangaza udashobora kumva iyo biriko birazanana. Narigeze kwandika ingene jewe nivuganiye n'umuntu w'umupasitori wo muri Kenya yambwiye ati nariregesheje umukozi umwe w'iperereza yari majoro uwo bita Maregos, Majoro Sabimana Leonidas. Uwo muntu yari yarungitswe muri Kenya aremvye agira apfe, bamuhenze ngo genda ngo urakirwa na ambasade y'u Burundi muri Kenya. Ba ambasaderi aca kuvuza giyeyo arabura n'umwe aho yicaye ariko araganya kuri ga hamucako uwo mukenyezi wo mu Burundi kazi yumva umugabo yihebuye avuze ngo mbega mana ntiwopfa umunyica. Yumva n'umuntu avuze ikirundi aja kuraba ivyo ari vyo aramubaza aranamutahana muhiriwe. Wa mugabo agiye kuri ambasade baramwirukana, ambasaderi yari Ezekiel Nibigira. Hanyuma rero niho mu nyuma mubaza ati none wewe kumeze uku ko wihebuye ko waheze nibiki? Wa mugabo aratinda aremera kuvuga, aratomora neza ko ari we yaturiye isoko, aratomora neza ingene bari bamukuye muri Afrika y'Epfo iyo yahungiye bamukurayo muri Kigarama 2012 azanywe na Adolphe Nshimirimana. Aravuga ingene yari asanzwe ari umuhinga w'ivyo bita ama explosif, aravuga ayo ma explosif ingene yasize hariya muri toiture tuyita amabati kijya kifukanye n'isoko, bavuga ko cyari gikomeye cyane, abantu bose batangaye ingene kijya cyasambutse. Hanyuma uyu muntu araheza umva wenyene ariyemerera ko iwe yasize y'ivyo bintu, aravuga poudre yakoreshejwe, ariyemerera ko ari we yatumwe guturira irya soko, ko ari ibintu vyateguwe. Igihe ngo yanabikora ngo bavuga ngo iradiyo yo mw'isoko yapfuye ngo bagiye gukora amabafure yayo, naho kumbe wenyene avuga ati yaragiye gushirayo ayo ma explosif arivyo ariho abantu batangaye ingene isoko yahiye umwanya muto gurya mu rugero rutumvikana kandi mu mpande zose. Rero nk'ivyo ntivyigeze bitohozwa, nk'ivyo ntivyigeze bikorwa. Uwo muntu yaciye apfa amezi 4 gusa inyuma yaho isoko ituririwe. Ndazi ko hari andi matohoza menshi yagira RP yaravuze, Bob Rugurika aramaze kuvuga ko hariho n'abandi bantu bishwe. Hariho n'uwundi yavuzwe w'umunya Pakistan yakora muri ahantu hitwa Tronika hajya kuri Avenue de la Mission, ahantu badandariza amasaha. We nawe avuga ko ari we yoba yatumwe kuja kuzana iyo poudre yakoreshejwe mu guturira isoko nkuru ya Bujumbura. Hanyuma muri bako yaciye nawe yicwa, yarashwe arasigwa aho nyene akorera, ahamagawe ari ku munsi w'Imana ukurikira ngo hari ivyo bagira mubwira agiye baca baramurasa. Nta matohoza naho nyene yakozwe kuri we, abiwe bavuga ko babayeho mu bwoba badashobora kuvuga ingene uwabo yapfuye n'ivyamubayeko. Rero ibimenyetso vyinshi biriho vyerekana ko isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe, ariko abategetsi uko bigenjeje bigenjeje nk'uko tubibonye Ingozi, ubwo nyene bavuga yuko bafise izo plan. Ubwa kabiri bavuga ko ari kuja gushira abadandaza ahandi hantu kw'isoko bazoyubaka gushika uyu munsi nturubaka. Ubwa gatatu ntibigeze bashigikira abadandaza baburiye ivyabo muri iryo soko. Hanyuma kandi haravuzwe intumbero zari ziriho zo kwirukana bamwe mu badandaza
havuzwe cyane bimwe mu bijyanye n'ivy'amoko, abategetsi bagira bati aba tubakuremwo hanyuma dutere natwe dufata n'ivyo bibanza natwe dutere dukomera mu vy'ubudandaji. Ivyo nivyo vyavuzwe cyane ico gihe. Rero wumvirije ibiriko biravugwa i Ngozi uyu mwanya, urumva ko bidatandukanye gose nuko vyavuzwe kw'isoko nkuru ya Bujumbura. Isoko irasha, ubwo nyene abantu bakavuga uwundi mugambi, ubwo nyene abandi bagatinya ko bagira batwagwe ibibanza vyabo, ubwo nyene hakabura amatohoza y'ukuri, hanyuma kandi hakabura umugambi wo gushigikira abadandaza. Ivyo bintu bibiri ubiravye womengo hose umenga n'ubwa mbere isoko ihiye, ariko uravye umugambi utera usa. Hariho nk'iyindi soko yahiye si kera cane hariya mu Kamenge. Isoko yo mu Kamenge nayo nyene ntiyari nto, inyuma gato Ndayishimiye aje ku butegetsi ngira ni nko muri 2021. Iyo yarahiye mbere baranayisubiramwo inyuma barayubaka, abadandaza iyo soko irasubira gukora. Ariko ikintu abadandaza baho baca bavuga nuko isoko imaze gusubirwamwo usanga ba bategetsi aribo baciye baharonka ibibanza vyinshi kandi batahoramwo. Uca babona baje bakagira ibibanza vyinshi. Hariho nk'umwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu mu general avugwa ko yari mu bari bajejwe gukurikirana iyo soko. We wenyene yahejeje kuyubaka ngo afise ibibanza 60, asigara arabigurisha mu nyuma. Ubu nta wuzi ivyo basiganye uko bingana, ariko hari benshi baje kugurira uwo mu general ibibanza. Ivyo rero nivyo nk'ab'Ingozi baca batinya, bagira bati batubwiye ngo baje kutwubakira, nuvuga ko baje kudutwara ibibanza, baje gufata bo nyene abo bategetsi ikibanza muri iyi soko yacu, aribo baba baje kwigaba. Pacifique Nahazwe ariko ngira imbere yuko ndabaza akabazo nongere gusaba imbabazi bamenyeshe yuko tutarashobora gutora Faustin Ndikumana aratuga agasubira inyuma. harimwo amaye kugira ngo nibaza ko ikibazo kiri kwa Pacifique turiko turamubaza akabazo yoza rugara mikro kubera ko hacaba ruturu. Pacifique nariko ndababaza akabazo nti igihe muvuze ayo makuru yose abanyagihugu hari Ingozi n'abadandaza bari mu kangaratete, twarabonye kandi umupfasoni w'umukuru w'igihugu ariko arerekana agashimwe bivugwa ko yaronse. Sinzi ko mufise amakuru kuri ako gashimwe, ariko igikuru sako gashimwe ahubwo n'uburyo bwakoreshejwe kugira ngo aze kugatora, hanyuma tuma no mu modoka mbere ariko arasanganirwa nk'umwami mu Burundi. Mbega mu bihe mwene ivyo haba habaye ingorane mu gihugu, umutegetsi canke umupfasoni n'umukuru w'igihugu abakwiye kwigenza uko, mwebwe mwavyakiriye gute? Abadandaza bo babibonye mwiki mu gihe bo bari bababaye? Ivyabaye kuri uyu mupfasoni w'umukuru w'igihugu mbere muri rusangi nivyaranze uyu muryango w'umukuru w'igihugu, ni ibintu bitangaje. Umva mu gihe abarundi bariko bararira, mu gihe bamwe bari bagandaye nka wa mudandaza yahapfira ashobora kuba yashinguwe uno munsi ntiyari bwanashingurwe. Muri uwo mwanya bamwe bagandaye, bamwe bari mu marira mu kangaratete, umuryango w'umukuru w'igihugu wari mu misi mikuru y'agatangaza. Ego ntawovuga ngo ntibari kuryohererwa agashimwe baronse, ivyo ntawo bibahora, mugabo ingene bigenjeje muri uwo mwanya biratangaje gose. Bitangaje ubwa mbere duhere ku vy'amafaranga y'igihugu yonona, aho umukuru w'inama nshingamateka yerekana ko igihugu kidashoboye kugura ivyo gukingira abarundi. Ni ukuvuga nk'iki co gukingira amasoko, iki cari gikorwa c'igipolisi. Nico gituma hariho kirya gipolisi kijejwe kuzimya imicanwa. Ico ni igikorwa ca polisi hose kw'isi, ivyo ni ibikorwa vy'igipolisi. Ariko mu gihe uyo muntu umutegetsi nk'uyu yatubwiye ko ata amafaranga ariho y'ukugura imiduga y'ukuzimya ikwiye mu gihugu, umupfasoni w'umukuru w'igihugu tukumva ngo yagiye gutora agashimwe. Agashimwe kagira kabiri, akambere n'agashimwe kagira kabiri gasa n'akambere, kuko muri bako yari yakaronse muri 2023 agashimwe ahabwa na FINWAP, aka ka population ku bijanye n'abanyagihugu yari yakaronse bwa mbere ngo ico gihe yakaronse ku giti ciwe. Ubu naho asubiyeyo kuronka ka gashimwe nyene, ubu naho ngo kw'izina ry'ishirahamwe atwara. Ivyo vyonyene biratangaje ko nk'uyu munsi noronka agashimwe jewe nka president wa FOCODE, ngo naka jewe nk'umukuru wa FOCODE, haciye imyaka 2 bakatasubira kumpamagara babandi nyene ngo garuka nyabuna, ngo tugomba dusubira tuguhe ka gashimwe, ngo ubu naho kaza kwitwa agashimwe ka FOCODE. Uravuga ibi bintu turiko turumva nibiki?
Fokode na perezida wa Fokode, ibi bintu turiko turumva n'ibiki rero. Ku mufasoni w'umukuru w'igihugu umuntu abanza kwibaza ubwo bushimwe aronka ingene bumeze, wagenda kuraba komite imuha agashimwe harimwo ambasaderi w'u Burundi, nibo muri abo bamutoye ku gashimwe, n'abantu buri mwaka barandika bakabisaba. Iyo komite urumva wa mu ambasaderi arimwo mu bazobikora, niwe nyene yizaniye izina kaca agira lobbying, kaca avuga ati subira mu mpere wa muntu kandi agashimwe umwe nyene mwahaye musubire mu muhe. Okay, reka ivyo ntaco twabivuga ko uwuronka agashimwe we arakaryohererwa. Hanyuma mu kuja kugatora muri 2023 ico gihe twatangaye ingene yari yateruye umuryango wose. Ico gihe yateruye se na nyina, abo bavukana bose, abana, eka umuryango wose araterura atwaye New York, ntawuzi amafaranga ico gihe vyoba vyaratwaye ivyo bintu uko angana. Ubu naho tuza gusanga yabanje gukota indege ayikota muri Turkiya, ibi indege yiwe wenyene. Indege abayerekanye ingene iyo ndege ikotwa, berekanye ko ari indege ishobora kuba yadutwaye amafaranga ashika amadolari 500,000. Ugiye kuyashira mu marundi ubu uriko wegereza imiliyaridi 2.5 muri ca gihugu bavuga ko badashoboye no kugura ibintu bikingira isoko rya mbere ry'igihugu. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu aterura imiliyaridi 2.5 ngo agiye gutora agashimwe aronse rya kabiri. Aragiye avuye ngaho na ya ndege no mu Bwongereza, igihugu cyose carabeshwe ngo inama nshingamateka y'Ubwongereza ngo yahaye agashimwe umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Iyi nama nshingamateka ihaye agashimwe umuntu, arashika muri iyo nama nshingamateka imbere y'abashingamateka akavuga ijambo. Mwarigeze mubona Angeline Ndayishimiye imbere y'abashingamateka b'Ubwongereza? Ishirahamwe ryamuhaye agashimwe rirazwi, ni ishirahamwe ry'abadandaza kandi rikunze gukorera ku badandaza bo mu Buhindi, ku bantu bakorera mu bihugu vya Aziya cane cane mu Buhindi. Ubu rero batoye umupfasoni w'umukuru w'igihugu wo mu Burundi bamuhaye agashimwe. Uburyo yakaronsemwo ntavyo nzi, mbwa ico bikoze abarundi barabeshwe bariko babwirwa ko inama nshingamateka y'Ubwongereza yahaye agashimwe umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Mbere ikiza no kubatangaza aho yaronka agashimwe ko muri ONU, umukuru w'igihugu yaranditse amukeza. Muze kuraba ku rubuga rw'umukuru w'igihugu, hageze kuronka ako yari yaravuze ko gahambaye gatangwa ngo ni inama nshingamateka y'Ubwongereza, ntiyanditse, ntiyamukeje. Aho umwe wese yo kwishura impamvu bimeze gutyo. Wa mukenyezi atashe mu Burundi, umukenyezi w'umukuru w'igihugu asanzwe afise imodoka zirerura umupfasoni w'umukuru w'igihugu, ivyo birumvikana twese turavyemera, mu bihugu byose niko biri. Mugabo we atashe arondera atwereka iyindi modoka itari mu zisanzwe zirerura umupfasoni w'umukuru w'igihugu, abari yagenderamwo imodoka izimvye cane, imodoka ifise igiciro gishobora gushikira canke kikarenga umuriyaridi n'igice w'amafaranga y'u Burundi. Uharuye rero ibi akoresheje mu ngendo gusa, tudaharuye ivy'ingene abaho, ivy'ingene bamukingira, ivyo bamuherekeza n'ibindi, umuntu agafata kwiyunguruza kwiwe gusa bigiye gutwara hafi miliyaridi 4 kugashimwe. Udashobora kuvuga ibintu vy'ubushimwe utumva uti ibi bintu bifasha iki igihugu. Uwo muntu ataha mu gihugu ca mbere gikenye kw'isi kandi kidashoboye no kwigurira ivyo gukingira isoko ihambaye y'igihugu no gukingira abarundi. Ikindi ntibigarukiye aho, iminsi mikuru muri uwo muryango irabandanya kandi ikomeye. Ubu hari Igitega ibintu vyarayeyo, bose bakubwira ati ibintu twaraye tubonye n'akataraboneka. Amafe d'artifice, guhamagara umuririmbyi akomeye cyane wo muri Congo Fari Ipupa bakamukota kaza kararirimba, bakazana abantu benshi cyane, iminsi mikuru y'akataraboneka, amafaranga atagira uko angana kahahonera yandi, ngo bariko bigina ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu yakwije imyaka 50. Ni vyiza ko akwiza imyaka 50, turanamukeje, kuramba ni vyiza ntawe utobishima. Mugabo konona amafaranga y'igihugu ca mbere gikenye co nyene civugira ko kidashoboye kugura ibikingira abarundi, amafaranga y'igihugu agaherera mu minezero, mu kwinezereza by'umuryango w'umukuru w'igihugu, utanabona abarundi bariko bararira muri uwo mwanya. Umuryango wamutubwira ko utanazi ko abarundi bashonje, mama ngo wowe ufise ibigega vyuzuye, ariko kwa kuzura kwayo kukadutangaza ingene uwo muryango uguma udusaba kandi amafaranga menshi cyane yo gufungura, kandi bavuga ko bafise ibigega vyuzuye. Ivyo bintu nibiki? Aho naho nyenda haje ko muri kimwe nita konona amafaranga y'igihugu. Uyo muryango ugeze ku rugero uvuga ko usumisha miliyoni 4 ku munsi. Mu mwaka uheze zari miliyoni 3. Uyu mwaka wasimbiye kuri 4. Uko umwaka uhera niko baduza.
niko baduza. Uyu muryango woba ufungura ibiki? Wowe nyene usanzwe uvuga ko wimbura vyinshi cane vyawo kandi ko ari vyo biwutunze, ariko ukadusaba imiliyoni 4 ku munsi zo gufungura. Uyu muryango ufungura ibiki vy'ukuri? Bafungura ibiki? Nabonye nko none mu gihugu kibanyi ikosa c'u Rwanda, murita ku muryango w'umukuru ikosa w'igihugu canke murita murita ku ku muryango nama w'umukuru w'igihugu canke nshingamateka murita itora ku ayo nama mafaranga? nshingamateka itora ayo mafaranga. mu Burundi burya hariho umushingamateka yokumva umukuru w'igihugu yasavye amafaranga azokoresha akabihakana. Ndibuka igihe bayaduza bakayashira ku miliyoni 3 ku munsi, umwe mu bashingamateka mbere yari Agatogwasa yarakibajije ati mwebwe uyu muryango uvuga ko ufise ibigega bibogaboga bigenda gute ngo mugwe mubudugiriza aya mafaranga? Inyishu bamuhaye ico gihe inama nshingamateka, inama y'uwo munsi yari irongowe na Sabina Ntakirutimana yari itegera c'umukuru w'inama nshingamateka, yavuze ko ico kibazo asavye ko kinumwa ntihagire n'umwe asubira kukivugako. Ngo ibibazo bijanye n'umuryango w'umukuru w'igihugu ntihagire n'umwe asubira kubivugako. Niyo nyishu yonyene baronse. Nta numwe yababwiye ati aya mafaranga akora ibi n'ibi n'ibi, akora gutya. Nahiko ntanga akarorero mu gihugu kibanyi c'u Rwanda nabonye vuba barashize ahabona imishahara yose y'abatwara igihugu, ivyo bandikiwe gufungura. Muri ico gihugu nabonye umukuru w'igihugu wabo bavuga ko bamusumishiriza 600 ku munsi, bavuze ko ari 200, bavuze ko ari miliyoni 6 ku kwezi, bica bisigura 200 ku munsi. Dufashe ko amafaranga y'u Rwanda ruca inguva y'u Burundi, mu marundi vyoshobora kumbure gushika mu 600 ku munsi canke 500 ku munsi. None ko bose ari abakuru b'ibihugu, umwe asumisha gute miliyoni 4, uwundi agasumisha 600, ni biki biraho hantu? Iwacu bafungura ibiki? Hari ibiki vy'ukuri? Ugiye muri aya mafaranga yo mu biro vy'umukuru w'igihugu, ukabona ngo bamuhaye miliyari 17 ziki ngo zo kubaka ngo amazu ngo afise akamaro rusangi. Mu mwaka uheze amafaranga arayafise, uyu mwaka arayafise. Ni hehe mwumvise umukuru w'igihugu yagiye kugurura inzu yubatse mu mwaka uheze yo kuneza y'abanyagihugu bose? Iyo nzu mwayibonye heye? Ayo mafaranga acaja heye? Ukabona bamuhaye imiliyari 15 ngo zo gushima ibikorwa vyiza, ngo appui aux bonnes initiatives. Inkuru nziza kihari, aya mafaranga twarayiyamiriza, ariko zari miliyari 2. Nihenze yavuye ku butegetsi zishobora kuba zari zigeze ku miliyari 3. Ndayishimiye ageze ku miliyari 15. Aya mafaranga ahabwa bande? Abo bantu bafise amabone initiative bahabwa aya mafaranga ni bande? Ko atavyo twigera tubona, ko tutigera tubona umukuru w'agenda ahantu ngo avuge ngo muri za miliyari bampaye zo gushimira abantu ndaje mwebwe ndabashimiye kubera ibintu bidasanzwe mukora. Ko atavyo tubona. Hariho ubushimwe bukeya atanga, ubushimwe atanga ku munsi mukuru w'abakozi,